Uwo musore mubona yitwa Guillaume, afise imyaka 18. Mu kibano baramwinuba, eka nawe nyene yarihebuye. Muti kuki? Vyavuye ku bubabara afise no ku bintu yibona ko bikamutera ubwoba. Asigaye aguma yiyagaza cyane ku bihimba vy'irondoka, ndetse afise n'uduherehere kuri vyo. Ariko umwanda muto naho agira ububabare budasanzwe. Ubu bose bamutunga urutoki. Bamwe bavuga ko yoba agwaye isofisi canke agashangaza. Hari n'abavuga ko yoba ari umugera wa sida. Aho bigeze nawe nyene yaravyemeye, azi ko agwaye indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. None ubwo vyoba ari ivyo? Bishobora kuba vyo canke ntibibe vyo. Iyo ugize imibonano mpuzabitsina ushobora kwandura indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka n'umugera wa sida. Ukwiye rero kunyaruka kuja kwa muganga ukamwiganira neza uko ugwaye atasoni, kuko hari indwara zifise ibimenyetso n'izitagira ikimenyetso na kimwe. Umuganga aragufasha kumenya indwara ufise akakuvura, akanaguha impanuro zibereye zo kwirinda gusura kwandura no kwanduza abandi. Araguha impanuro z'ingene wovyifatamwo no kubijanye n'indwara zidakira nk'umugera wa sida. Ntukizere ibihuha nk'ibivugwa ngo uwugenyerewe ntiyandura indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka, canke ngo amazi yatunga urusuma arakiza izo ndwara. Ivyo si byo namba, ahubwo bituma ukora ivyo utarutegerejwe usange wazanduye, ugwaye naho aho kuja kwa muganga ukizera ibintazi bigatuma uremba. None twokwikingira gute izo ndwara zifatira mu bihimba vy'irondoka? Uburyo bwiza rero bwo kuzirinda no kwihangana mu kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina. Tugarutse kuri Guillaume, yaragiye kwa muganga asanga ko kagwaye imwe mu ndwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Muganga yaramuvuye, ntiyatevye gukira. Nyinshi mu ndwara zifatira mu bihimba vy'irondoka zirakira iyo zivuwe neza hakiri kare. Mugabo hakwivuza, wo kwirinda.